nshimiye nashaka kubaza ikibazo kijanye na applicabilité des normes internationales. De par l'article 19 de la Constitution, turabona yuko ces normes, notamment les normes ratifiées, sont d'application directe, au moins théorique, même si dans la pratique, nk'uko ubundi yabivuze, usanga kariko biri. Hanyuma rero turabona yuko hariho des textes internationaux qui ont souvent besoin de textes, même parfois des textes internes d'application. Aha rero nabaza ni ryari ari ngombwa yuko iryo texte d'application ihaba canke ryari bidakenerwa. Ngo ntivyoroshe gukurikiza amategeko mpuzamakungu mu bijanye n'ubucamanza. Aha rero ngo bikava yuko mu Burundi usanga hari imigenzo idahuye neza n'ayo mategeko mpuzamakungu. Ni bimwe rero mu bishikirizwa n'abacamanza mbere n'abashingwamanza mu gihe bari mu nama yatunganijwe n'umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka ka zina muntu CNIDH mu ncamake y'igifaransa. Iyo nama ikaba yabereye mu ntara ya Karusi ikoranije abacamanza n'abashingwamanza bo mu ntara za Kirundo, Ngozi, Kayanza na Muyinga. Umucamanza muri sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi aba ndumutumire muri atelier yateguwe na CNIDH. Yego mwigisha ibijanye n'amategeko mpuzamakungu ingene mugiye kuyakoresha amategeko ari kumwe n'amategeko mu gihugu mwebwe hariho amakinga mwerekanye mbega musho kugira mwe muravye ivyo mwashikirije ikibazo mwashikirije ahanini. Eko kibazo twashikirije bwa mbere dufatiye ku nyigisho twaronse nica amategeko avuga amategeko mpuzamakungu twavuze mu bisanzwe ingena ashirwa mu ngiro nta nguvu zijamwo. Nico twavuze mu gifaransa yuko le droit international n'est pas contraignant. Muri ico gihe twashikirije timbega igihe igihugu hari bimwe mu bitekanijwe nayo mategeko mpuzamakungu kiba carateko umukono igihe kitabishize mu ngiro canke hari ivyo cirengagije ibihano bigenda gute mu gihe atagashoga hari kugufunga igihugu canke ibindi bihano biri immediate twatanze inyishu yuko hari ibihano bitandukanye bishobora gufatirwa igihugu kanaka kitashize mu ngiro ivyo ciyemeje nk'ibihano bijejwe ibijanye n'ivy'ubutunzi bavuze nk'ibi vy'amambargo amakooperation hagati y'ivyo bihugu kudafashanya n'ibindi. Yari makenga kandi nyinshi twarose isanzwe itekanijwe amategeko mpuzamakungu ko ari uko nyene bigenda kuko igihugu kiyagifise ingene amategeko abigenga kuko amategeko mpuzamakungu yerekeye ibihugu hagati yavyo sur le plan international. Muravye ukuntu muri kumurigishwa ni ibikorwa mujejwe murabona yuko hari ikintu mugiye guhindura canke muvuga uti tugiye gukomantaza mu kazi kacu mufatiye kuvyo muri kumurigishwa. Inyigisho turaronka zirafise akamaro na cane mu bibazo twashikirije twerekanye uruhara rw'umucamanza mu gukinga amatati no kubahiriza uburenganzira bw'umuntu uwo ari wese. Twashimikiye hari ivyo imico n'imigenzo iba itegekanya ariko hari n'ivy'amategeko abategekanya. Nk'umucamanza turahamagarirwa gushira hamwe ivyo vyose kugira bishobore kubumbatira umutekano kubitura inzego z'ubutungane kandi umwe wese aronke inyishu kubaza abayatuye abajejwe ubutungane bajejwe gushira mu ngiro amategeko kugira umwe wese yubahiriza umuvyo afitiye uburenganzira nk'umwene gihugu. Mubona yuko hari ico bigiye kungura? Ico bigiye kutwungura mu kazi ka misi yose biri kiriho kuko nk'umucamanza nyimba mwakurikiranye bace exposa bagishikiriza ibibazo vy'intangamarara hariho
ibijyanye no kwandika imanza turahamagarirwa ko mu manza tuzoca nizo twa dusanzwe duca tworoshiriza gushiramwo amategeko mpuzamakungu mu bijanye no gufata ingingo kuko ategekanijwe mu ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi na cyane muri ya ngingo bashikiriza ingingo ya 19 ivuga yuko amategeko mpuzamakungu yashizwe ku mukono n'igihugu cy'u Burundi acaba bimwe mu bigize ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi. Iryo bwirizwa shingiro naryo nk'abacamanza dusanzwe tuzi yuko ari ryo tegeko rikuru risumba yandi mategeko yose akoreshwa muri igihugu cy'u Burundi. Nitwa Egide Bigirimana, umucamanza muri kuruda pere Ngozi, nkaba naje mu nama y'uno munsi. Yego, dufatiye ku byo mwigishijwe y'amatanga menshi mwasohoye mwebwe hari n'amakenga mwasohoye, mbega amakenga mwebwe muravye mufate ku byo by'amategeko mwigishijwe afatiye ku yaragaze. Amakenga ntitubangwa ni manini, mugabo hari amategeko mpuzamakungu bibaze mu mategeko y'igihugu utateguye ingingo zica zinjiza neza hejuru y'ibwirizwa shingiro rivuga yuko amategeko yose ubundi bateye ku mukono yose yagiye yica yinjira mu bwirizwa shingiro akaba ibwirizwa shingiro mu bwirizwa shingiro. Rero hari ibintu bimwe musanga bizwi mu gihugu kanaka ukubirushe mu ngiro mu gihugu uwayinjijemwo tateguye amategeko yinjiza neza usanga biteye ingorane bishirwa mu ngiro zayo. Ni nk'ibintu navuze reke gateka kazina k'abana iyo bariko bavuga umwana amategeko mpuzamakungu agenda gateka k'abana baravuga umwana wariwe akamusigura, maze kumusigura baca baha uburenganzira ibihugu vyateye umukono kuri amasezerano gusigura neza umwana wariwe. Navuga rero nk'amasezerano mpuzamakungu yiyamiza gukumira kw'abakenyezi, ikibazo cyo gutorana mu Burundi kiracari ikibazo, ariko amategeko mpuzamakungu nko twabibonye ari makwana bose bangana. Ngo tugeze mu gihugu iwacu ugasanga bamwe amacamanza bamwe bafata bisunga umugenzo, kandi iryo tegeko mpuzamakungu rivuga neza. Byoba vyiza rero ko hariyo ayo mategeko baguma baharira ko batarasohoka, uvuga ico bita amategeko agenga gutorana ko abantu muri rusange harimo n'abakobwa n'abagore, amategeko agenga gutunganya amatungo y'abubatse byo bita regime matrimonio, amategeko agenga ivyerekeye kugaba byo bita liberalité. Aya mategeko akwiye kujaho rero kanaza ahura n'amategeko mpuzamakungu. Twabonye n'ibindi bigano byakurikiye nk'amategeko mpanavyaha aratekanya neza ingene umuntu wese ateza ubwigenge mbere ko acibwa urubanza. Aho ko yaduvise amategeko mpanavyaha n'amategeko atunganye urubanza ry'imanza z'ivyaha aravuga neza ntiryari umuntu uburenganzira bwo kwidegemvya abwakwa. Ico kiza ari nyishu kuri ku kantu kataja mu ngiro nk'uko iteko twari kuye hanze kaza kavuga ati vyogenda uko igihugu cose kitunganya mu mategeko mpuzamakungu cateye ku mukono kugira ngo abashira mu ngiro bashire mu ngiro neza. Niyo makenga hanini nari ifise. Dufatiye ku vyavuzwe ivyo mwigishijwe, mbega murabona yuko mu mirimo yanyu ya misi yose hari icyumvugo ati kigiye guhinduka cyangwa tugiye gutsimbataza mufatiye ku vyo mwigishijwe, hari ikintu mwungutse? Guhinduka gisa guhinduka nyene kuko tugiye turavugana bose ngene babikora mu bisanzwe babikora umwese abikora yisunze rimwe na rimwe ngo kisunga mu migenzo imico n'imigenzo. Kandi twabe neza yuko iteko mpuzamakungu iguca iteko umukono rica rija mu bibizwa shingiro nk'ibizwa shingiro mu bibizwa shingiro hejuru y'amategeko yose. Ico gituma rero biteza kuja mu ngiro uko nyene, ariko rero kugira ngo vyorohe gushira mu ngiro neza iyo bwirizwa byari byiza yuko hari ibwirizwa ryo mu gihugu hagati ibintu byo bita norme interne izivuga neza mbere ikibazo cyo gutorana cogenda gute kugira ntigitere injyane mu gihugu kizane umwumvikano mu gihugu, kuko gutorana kw'abantu birazwi kuva kera na rindi. Abagore bari bazi bamwe yuko atotorana nka musaza wiwe, mugabo uko ivyumviro vyagiye birakura niko bamwe bagiye barabona ati none kubera iki ntonganya na musaza hanje kandi amategeko mpuzamakungu ayivuga.
amategeko tuvuga mu bihugu nayo yocaza aza yunganira ivyo vyiyumviro biri mu mategeko mpuzamakungu yocateye kwikomo. Yego nitwa Bizimana Desire ndi umushikizamanza mukuru mu ntara ya Kayanza. Yego mwitabiriye izi nyigisho uravye bimwe mwize amategeko mpuzamakungu ndetse nayo mu gihugu, ufatiye ku byo bamaze kuyababwira ko wasanze vyoroshe, haraho mwarimu usanze mutayakoresha, nibihe mwarimu mwungutse mutahora mukoresha? Yego mu kazi ka misi yose turatonda ku kivi, dufise amategeko menshi atugenga akazi cyane mu bitabo dukoresha vya misi yose, ariko uyu munsi twasanze turiko tuributswa ibijanye n'amategeko mpuzamakungu y'agateka kazina muntu co kimwe n'amategeko agenga abantu mu gihe c'intambara. Twasanze turiko tuributswa ibintu bimwe ngenderwako dusanga turiko turibagira canke twifatamwo ukutariko. Mu bisanzwe izi nyigisho zatwunguye ibitari bike, haba ku bijanye n'abashikizamanza kuko bo bajejwe gufungura kugira amankete atandukanye. Ibyo twabonye ko hamwe haraho gusubiramwo tukikebuka, kuko usanga kenshi kubera bivanye n'akazi kenshi canke uburyo buke bwo gushika hariya na hariya, usanga hariho ibyo umuntu atamiye kandi ari gushobora kwamira hakiri kare. Ego none uravye hariho ivyo mwungutse kandi ubonye ko mutahora mukora, mugiye kubikoresha mu kazi kanyu ka misi yose gute, na nihe inyungu mugiye kongerako? Ego inyungu tugiye kongerako, tugiye kugerageza kwitondera ibyo dusabwa nk'uko bibereye. Tugiye kuraba cane ibyo twize tubishikirize abatashitse ngaha, dushikire no muri bariya bita inyamiramabi makomine, bishobotse tugira amanama menshi kugira ngo nabo bashobore kwikebuka, hagira abantu basubira kwidodombera ngo bapfungiwe ubusa canke bazize ubusa, umuntu tumurenguke ko hakiri kare. Kuri ayo makenga y'abacamanza n'abashingwamanza, Marius Rusumo umunyamabanga mukuru wa CNIDH arabahumuriza, akababwira ko bokurikiza ibiri mu ibwirizwa shingiro, kuko ngo mu gihe amategeko mpuzamakungu asinywe n'igihugu cy'u Burundi ngo acayandikwa mu ibwirizwa shingiro.